urupfu rwa rundi rutwara abami n'abamikazi, rutwara abazungu n'ibizungerezi, rutwara abakomeye n'ibikomangoma, rutwara abamaraya kandi rukabajyanana n'abihaye Imana. Sinzi kuri kurumva icyo kintu. Ndabaramukije bakunzi ba Emotion Talent TV, ni Abdul Uwimana abaramutsa. Kuri uyu munsi rero twatembereye iwabo wa twese. mu buzima iyo ushaka kumenya icyo uri, utegerezwa, hariho ibintu bimwe utegerezwa gukora. Mu byo utegerezwa gukora rero, uyu munsi turi ku mpanda bagenzi, ku mpanda. Baraza barabereka amavideo, mu mavideo muze murabona aho ubuzima bwacu buherera. Babereke aho ubuzima bwacu buherera. Aha turi ku mpanda hajyamye abavandimwe bacu, ba mama bacu, ba data canke ba data wacu, bavyara bacu, batoyi bacu, abana bacu, yani abantu benshi. Ariko iyo uri aho uri uyu munsi uri kurandaba muri iki kiganiro, ushobora kwibaza yuko aha hantu utazohaza canke ahandi hameze nk'uko. Ariko tuba turiko turihenda. Urabona iki gisagara ukuntu kingana? Murabona iki gisagara ukuntu kingana? Iki gisagara n'abandi bariko baraza uyu munsi, twabonye n'amafoto y'abandi bari baza kuza. Rero uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu bita urupfu rwa rundi rutwara abami n'abamikazi, rutwara abazungu n'ibizungerezi, rutwara abakomeye n'ibikomangoma, rutwara abamaraya kandi rukabajyanana n'abihaye Imana. Sinzi kuri kurumva icyo kintu. Rutwara abamaraya ntigwibagire n'abihaye Imana. Umuririmbyi w'umuganda yitwa Paul Kafero yaravuze ngo urupfu ngo rutwara no bukazi obutanaba mu maso. Cyanye mu rurimi yabivuzemo rw'iwawe ninabisigura abantu bashobora kwibaza ngo no gutukana, mugabo sinshatse gutukana, ariko yaravuze ngo urupfu rutwara n'utugore cyanye udukecuru tudakaraba mu maso. Sinzi ko muri ko murumva icyo kintu. Ushobora kwiyumvira rero ni gute? Ushobora kwiyumvira turiko turabona indege murayumva? Ni hatari sana. Nagira ndababwire rero, murantunga gatoyi indege yari nciriyemo. Nagira ndababwire yuko aba bagiye mu ndege, abagenda n'imiduga, abagenda n'amaguru, utinye urupfu rwatwaye Hitler. Rugatwara Hitler. Hitler wenyene abantu yahaye urupfu. Niyo Imana yomutiza imyaka 1000 ngo abavyare, ntivyokunda ko abavyara. Urabyumva? Abantu Hitler yahaye urupfu, ntivyokunda yuko agira gute abavyara. Urabona? Namwe mu ndabiri. Yaba jewe, yaba wewe uri kuranyumviriza, vyanke bikunde aha tuzohaja. Mpora niyumvira murambabarira, hari igihe umuntu yiyumvira ubwonko bukaja kure cyane. Mpora niyumvira nkavuga ati burya urupfu rumeze nko gushaka kuja mu bwiherero. Mu bwiherero naho woba ucungegwa n'aba escorte 100,000. Urumva
nta numwe utumayo, oya urigira. Nta muntu ubwira ngo ngira mu bwiherero ngo jewe ngo sinshaka ngo gutawaza ngo canke ngo urigira. N'urupfu hageze yuko ugenda ntawe ukugira, urigira. Nukuvuga yuko iyi nzira mubona aba bose bajyamye ngaha, uyu muji mubona twese tuzowubamo. Nukuvuga ngo uko bizogenda kose aha hantu nanje nawe tuzohaza. So rero niwashaka kumenya icyo Imana iri n'icyo ubuzima bwawe ari cyo, vyiza ndabibutse yuko woza uravizita aho twashize abatutanguriye imbere. Si ngombwa ngo abarabatama, si ngombwa ngo abaraba n'abana bari nyuma yacu baragenda. Twebwe turi iki? Mwiyumvire, twebwe turi iki inshuti zanje? Twebwe turi iki? So rero ibintu bijanye n'urupfu inshuti zanje, nzi abantu ku isi, mfatiye nk'akarorero kubo maze kumenya n'abandi bitaraba, ngira ngo icyo bita sinzi namba ari qualifié namba ari iki, vyemezwe neza 100%, ariko hari habo byemejwe 100% ko bamaze guha abantu benshi urupfu. Abo no babwira nk'umwami Leopold wa kabiri w'Ububirigi yahaye abanyekongo urupfu, abanyekongo bashika ku miliyoni 12. Urumva? Nukuvuga ngo twebwe ubwacu nk'abantu dushobora gutanga urupfu, ariko igitangaje ntidushobora kuruhagarika, kuko na twebwe rurarangiza rukaza n'ubundi twararuhaye n'abandi bantu, n'ubundi natwe rukarangiza rukaza rukadutwara. Urupfu ni iki? Uhora wiyumvira urupfu ni iki? Urupfu rudahaga. Ushobora kwiyumvira ati se urupfu goba gwarize siyanse yo kuvanga cyane bimeze gute? Rushobora gutwara umukuru w'igihugu, rugatwara umurimyi adafise. Hariho kuba umurimyi no kuba umurimyi udafise naho urima kandi witwa umurimyi. Urumva? Ubayeho mu buryo mu buzima bwo kurimira abandi, nawe rugakurya. Urumva? Wa mukobwa we utingisha ibisusu mu gisagara, ukumva umengo ntuzopfa, ukumva umengo izo nyama zawe ni gitangaza, ibyo bisusu ugenda uratingisha ni gitangaza. Aha ibisusu bihajyamye, ibisusu bijyamye ngaha monami. Sister nakwita mara 3. Ibisusu bijyamye aha hantu ubona ni byinshi cyane. Mwene wacu wibaza ngo urakomeye cyane, wumva umengo warateruye ibyuma cyangwa ufise amafaranga cyangwa ufise iki. Abanyamafaranga bajyamye ngaha ahantu ubona aha, abanyamafaranga bajyamye ngaha nibagira uko bangana monami. Nshuti zanje, twibuke ko tuzotaha kandi muhira naha byanyabyo. Reka ndababwira ikintu kimwe mpora ni ikindi niyumvira. Dufate wewe uri umugabo, hama iyo hashitse saa 5 z'ijoro canke saa 4 umugore atangura kuguhamagara kubaza ati mugabo wanje kudataha uri hehe? Uri he? Ariko nagira ndakubwire yuko umunsi bazogushikana ngaha, twese turabizi umunsi bazogushikana aha hantu ubona. Shuti, iyo telefone ntayuzokumva. Urumva? Iyo telefone ntayuzokumva, telefone kubwira ngo nguri hehe. Bamaze kugushira ngaha directement baca bahakura ukuguru bose, ugasigara wenyene aha hantu. Nta numwe asigara ngaha ngo urabona ngo papa ngo basi ngo jewe ngo reka ngume ngaha ngo ngume.
iyo upfuye sinzi nimba umaze kubibona na cya gitanda cyiza wahora uryamako, urabyumva, ntibakwemerera kukiryamako, baca bakujyana kugukonjesha hariya muri morgue kugukanyisha. abamizirima bo nabonye ntibajyana muri morgue, ariko kijya gitanda naho woba wapfiriye muhira ari mu ijoro barakwegezayo. Ntabwo umugore wawe yorarana nawe wapfuye monami, ntabwo yorarana nawe wapfuye, oya ntibikunda. Inshuti yanjye, sister, dada, ntabwo umugabo wawe yorarana nawe wapfuye, ntibikunda. Cya gitanda cyiza wahora usasa ukabona ni byiza birahimbaye, barakigukura ko bakagushyira pembeni kugira ngo nturarura muteza ingorane, ashiduka avuga ati umuzimu. Urabyumva? raba igisagara aho tuzota. Umva, ukomere cyane ureke. Aha hantu uzohaza mon frère, sister, aha hantu uzohaza. Ugira amafaranga, ugira ibikogwa. Ibaze yuko ngaha ntamva nimwe n'imiburiburi basi ihari ifise metero 200 ku 200 ntayo ntazoboguha. Basi naho wowe ufise amafaranga, ego data wanje ukazigura. Ariko none byo mariki ntiwagiye none. Wibuke ivyo wubatse hiyo, ivyo wubatse mu gisagara, ni wapfa bazogukora mu gisagara c'abandi, turengane za nzira zose turengana, bakuzane bagushire ngaha. Ivyo wubatse ntaco bikivuze. Bisigara birajya abasigaye. Hariho umuntu rega ndabatera gakuru, hariho umuntu w'umu boss twigeze kuba turiko turaganira, hanyuma ngira ngo yoba yari yaguze nk'imodoka nziza. Ndamubwira ni boss, ebana vraiment uriyitaho. Ngo aha ngo jewe ngo reka ngo amafaranga yanje ngo ndayage, ngo kubera ngo nintayajya, ngo nintayifatamo neza, ngo ninapfa bazoza barayajya bayakoza n'umugore wanje. Ngo bazoza baramurira amafaranga yarondeye, ngo bayakoza n'umugore wiwe. Ako kantu karanyishe gose. Mugabo ntabwo bivuze ngo urye wibagire icyo wosigira abana, wibagire iki mbo wiyonone wiyice, kuko ushobora no kwibaza ngo uriko urajya amafaranga kumbura kuranyarutsa urupfu rwawe. So aho naho dutegerezwa kwirinda, hama kandi tukamenya ko Imana niyo isumba byose mu buzima bwacu. So rero uyu munsi nari nashatse ngo ndabatembereze ku mpanda, ndabereke ubuzima bwacu aho burangirira. Ndabereke, murabona yuko twaje twarakaye, urumva? Ndabereke aho ubuzima bwacu burangirira. Ngiki gisagara monami, ngiki gisagara, murakibona? So rero kugira ngo nibutse nanje niyibutsa, twibuke yuko ubuzima bwacu ari buto. Imyaka yose wobaho urupfu ruratungurana, naho wowe ubayeho imyaka 100 urupfu ruratungurana, kubera yuko nta muntu abashaka gupfa. Gupfa ni ikintu twese abantu benshi batinya, urumva? Ariko rimwe na rimwe hariho ingingo dufata cyangwa ibyemezo dufata, urabyumva, bigashira benshi cyangwa bigatuma benshi tubarungikira ubwo rupfu, kandi natwe rutazodusiga. So turabe rero mu byemezo dufata nk'abafata ibyemezo byo gutanguza intambara mu nyungu zabo runaka bifitiye. Wewe wiyumvira umuntu agukoreye agakosa gatoyi na marijya, ubizi yuko nawe utari umweranda, ugaca ufata decision yo kumwica, mbo ego ukamushira urupfu rukamuhekenya, mugabo nawe rutakwibagiye kuko ntiruzogusiga.
ni ingingo nyinshi dufata. Murabizi yuko hariho abafata ingingo yo gukora ingwara mu malaboratwari, bagakora ingwara mu malaboratwari bakazirungika mu bantu kugira ngo abantu bakazigwara bagapfa. Izo ni ingingo mbimbi tuba twafashe, urabyumva. Mugabo bitavuze yuko izo ngingo zose dufata zorohereza urupfu gutwara bene wacu, ntabwo zizotuma natwe rutaza ngo rutujye, kuko urupfu rwize siyanse yo kuvanga. Wewe ukomeye, wewe ukora ivyo byose, wewe ufise ivyo ufise byose, urupfu ntirushobora kureka kuguhekenya ngo nukubera yuko ngo waruhaye benshi. Urumva, ntirushobora inguvu zose ufise uzopfa. Kwari kugira ngo nibutse. Ndabizi yuko ibintu nk'ibi abantu benshi ntibabikunda kubibona kubera yuko bibatera ubwoba, ariko nta kundi, naha nyene tuzoca. Aha niho tuzoca bene wacu, aha tuzohaza. Ukomere, worohe, uvyibuhe, wonde, ube muremure, ube mugufi, ube inzobe, wirabure, ube umuzungu, ube umumeti. Aha ni lazima. Raba bakomeye, ntabwo woba waramenyekanye gusumbya Michael Jackson, naho atajyamye ku mpanda ariko ajyamye ahandi hasa no ku mpanda. Ntabwo wabaye mwiza canke ngo uvuge ukuri kwinshi gusumba Bob Marley na Lucky Dube, ariko nabo naho batajyamye ku mpanda bajyamye ahandi nkaha. Ntabwo uri gitangaza gusumbya Hitler, nturi gitangaza gusumbya Mobutu, nturi gitangaza gusumbya abanyamerika, ba perezida ba Amerika, ba Kennedy, bande bapfuye. Nabo ntibajyamye ngaha ku mpanda ariko bajyamye hasa no ku mpanda. Twebwe turi iki? Uri iki mon frère? Uri iki dada? Uri iki sister wanje? Uri iki? Ufise iki? Urabyumva? Okay, dutegure rero inzira yacu. Kimwe, mwibuke peace and love, amahoro n'urukundo. Ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Icyo utifuza ko bakugirira, icyo utifuza ko bakugirira, reka kukigirira abandi nawe. Ikijya wipfuriza umutima wawe, urekure kidushikire twese. Reka kidushikire natwe, ugerageze guhinduka. Hariho narigeze kuririmba indirimbo ivuga ngo mu buzima turidoga iyo tubona ibitagenda neza, bikarenga bikatubabaza, tukama twifuza ko yuko vyohinduka. Ati yamara natwe inyuma yacu hari habifuza yuko twohinduka. Hajya rero ihinduka ryiza niritangurire mu mutima wawe, mu mutima wanje. Hinduka mu rugo rwawe, ababanyi bawe bazohinduka. Hindura umutumba wawe, ikomine yawe izohinduka. Hindura intara yawe, n'igihugu cyose bizohinduka. Guhinduka kwiza bitangurire mu mutima wawe. Icyo utifuza ko bakugirira, ntukakigirira abandi nawe. Icyo wipfuriza umutima wawe, urekure igishikire no ku bandi bose. Peace and love. Duhana amahoro n'urukundo. Bye.